Bagenzi, mwaramutse neza canke mwiriwe. Ni wa muhungu wanyu, umuhungu w'abarundi n'abarundikazi, wo ndishanyuma ndabipfuriza amahoro, amagara meza n'amafaranga. Natemereye mu mvura nivyo harakanye, ndi muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Ndi hafi y'ikibira vy'umurengerano cyo gutuma buriya bwigwa. Rero icanzanye n'iki? Murazi kuri Agaciro Media tumaze kuhakora ibiganiro byinshi bivuga ku bworozi bw'inkwavu. Ibiganiro rero benshi bama bagaruka ati ome nivyo mu biganiro wakoze vyaraduhaye motivation turatangura kuja korora. Ikibazo rero inkwavu ziradupfana gose, zirapfa ku rugero runini. Ati none woduhanura iki? Dukora iki? Rero bagenzi, uno munsi niho numvise muhinga Yoroye INKWAVU kuva 1991, ndavuga kuva mu 1991. Okay, muravyumva? Igihugu carose demokrasi mu 1993, wewe amaze imyaka 2 azoroye. Rero navuze ati kameme uyu muntu experience yiwe niyo gusangiza abantu. Wewe rero icagira atanga les techniques, ntaje kubaha motivation, aje kubaha technique yotuma ivyo bitungwa bidasubira gupfa kugero nk'uko vyariko. Rero ndabasabe ino video muyisangiza abandi kandi yes, ndabakunda cyane. Okay, yes. Tubaramutse cyane, tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu, amagara meza n'amafaranga. Jewe niwo ndishanjuma. Kano kanya Agaciro Media ifatikanije na Buja Town TV twagendeye mu ntara ya Bubanza, neza na neza turi muri komine Musigati. Niho tugendeye uno mutama mubona, mbanye no gutangana no kuntu yambaye. Mutatu kuramutse cyane. Ndabaramukije. Ego. Akazina kanje nitwa Bikira babona Auguste. Abandi umwigisha. Bigira babona? Bikira babona. Kumbe batabona. Ego. Abanigisha kuri Risabu Kinga, hanyene muri komine Musigati ntara ya Bubanza. Ego. Okay, murakoze cyane Auguste. Twaje muri no ntara yanyu ni komine yanyu tugusanga mbere ku kazi aho musanzwe muri abarezi kugira mu dusigurire abarundi badukurikirana bari mu Burundi no hanze yabwo ku kintu kijanye n'inkwavu. Muta n'umugambi mushasha abarundi benshi bagiyemo mbere benshi bagashira muri mitaye myinshi, ariko agoma hazi ikibazo c'uruhombo gupfisha inkwavu. Muta korora inkwavu koko ni ikintu coroshe? Murakoze. Ego nkuko mubivuze, korora inkwavu n'umugambi wa leta kandi uri kurakorwa mu gihugu cyose, ariko korora inkwavu nivyoroshe. Korora inkwavu ndabivuze mu gifaransa, pour être un éleveur adorable, il faut être intelligent et infatigable. No kuvuga bisaba ubumenyi cyangwa ngira ubwenge, bisaba ubumenyi, bikasaba kandi no kutarambirwa. Ivyo bintu bibiri utabishoboye ntushobora korora inkwavu. Ku kibazo rero mumbajije muti mbega umugambi w'inkwavu umeze gute, urimo ingorane zihe? Nagombe manze mvuge ibintu bine umworozi w'inkwavu abwirizwa kumenya mbere yuko akora iyo nutse umugambi. Icambere, umworozi w'inkwavu ategeza kwanza kumenya uko bazubakira. Nitwamara gushika ajya kwiraro muraza kubibona, urukwavu kugira ngo rubeho neza birasaba yuko akazu rubamwo kaba gafise imetero ku 50, nukuvuga ubwaguke 50, uburebure imetero. Amaja hejuru naho hotel hategerezwa kuba hari 45, hagati ya 45 na 50. Muri ico gihe rero urukwavu ruca rwisanzura. Urukwavu ga mutaro ushobora kuba ahantu hangana na 1 metre mu gihe kaje by'ukuri sanzwe bibamo gakwavu kamwe. Yegome nukuvuga yuko uburebure ni 50, uburebure ni 50, uburebure ni metero, ubwaguke ni 50. Bica ruvyarira y'ubwana bigatuma ubwana bwigina amatavu ukamererwa neza. Ego nuko mutama
nkuko omdishanje maje kuri kubaza burya korora inkwavu ni ikintu kitoroshe. Ni ikintu kandi gisaba ubwenge no guhozako nkuko watanguye ubisigura. Uno munsi rero tukaba twari twifuje kuza kumenya bimwe mu buhinga musanzwe mufise mu korora inkwavu. Jewe niraja nkaba ngira ndakubaza akabazo gatoya cyane. Uno munsi benshi baja korora inkwavu bafise tuzikeneyemwo agafaranga n'ivyo, ariko wewe uri muri bamwe bake mu Burundi babifisemo ubumenyi bwinshi cyane, kandi turiko turumva wona twigisha kandi kwigisha benshi. Mbega korora inkwavu wabitanguye ryari? Murakoze cyane. Korora inkwavu je nabitanguye mu 1992 nika mu mwaka wa gatandatu. Niho nabitangura umugabo nkuko abandi bose umugambo ugitangura usanga umuntu ahura n'ingorane narazorora zikaguma zipfa. Umugabo noye konkuru noye ikibazo ca leta cyo kuja mu mwaka w'indwi narasenze Imana ndayisaba yuko yozonyereka igituma inkwavu zanje zapfuye. Uko nize mu w'indwi mu 8 kuduka igihe cyose mbonye ahantu hari igitabo kivuga by'ubukwavu naca ndagisoma, naca nandika ivyo nkuyemwo avyandika mu gakarne. Ndaduka mpeshera amashuri yanje mu 2003 naragiye ku kazi nca mbona umuntu afise igitabo kindi kivuga ivy'ubworozi bw'inkwavu cari casohotse mu 1991 gisaba abigisha mu mashuri mato mato kwigisha ivy'inkwavu mu mashuri mato mato. Mugaho ico gitabo naco nigeze mbona ndakibonye nsanga kirimo ubundi bumenyi, nca rero mvuga nti uburengo menda bitangure ndabikora ndi umwarimu mfise umugambi wuko abanyeshuri bose nigisha bo baborozi b'inkwavu kugira ngo amahera y'ishure kugira ngo ni forome amakaramu bashobore kuyaronka. Mugano ubundi mapfa nsanga ubumenyi bwari muri ico gitabo nsanga ntibukwiye zabandanije zipfa. Burya rero ngiye muri kaminuza mu 2011 bandanije ngira ubushakashatsi nsoma ibitabo byo kumenya ukuntu umuntu yorora ubukwavu ntibupfa. Gushika uno munsi rero naranditse gatabo k'impapuro zishika 17 z'ukuntu umuntu yokorora inkwavu agapfa nke zishoboka, kuko murabizi nta muntu yokinga urupfu, birashobora gushika ikintu kigapfa. Ndaza kubibabwira ari ingwara urukwavu rufashwe rukerekana ibimenyetso rubwirizwa gupfa, umva ngiye nshobora kuyikinga ucuvura izisigaye. Rero gushika uno munsi naranditse agatabo ukuntu borora inkwavu gashobora kamfasha jewe gashobora gufasha n'abandi barundi benshi. Murakoze. Ego nuko ubwo uratubwiye urugendo bwo gutangura korora inkwavu aho gushika uno munsi uri mu bantu babifisemwo uburambe, kandi uhejeje no yagira utubwira ati neza neza kugira urukwavu rubeho neza rutegereza kuba mu kazu, novuga kazu kama santimetero 50 ku metero imwe, aho aba ari gitangaza. Koko uno munsi usanzwe uri mu bantu bize ibijanye n'ubuvuzi bwo kuzivura kugira uzikinge gupfa cyane? Murakoze cyane. Biranatangaje kubona nizi vy'indero psychology hanyuma nkabandi umuvuzi w'inkwavu. Jewe novuga yuko ikintu catumye niga kuvura inkwavu nuko napfishije inkwavu nyinshi. Napfishije inkwavu nyinshi cyane. Haragera igihe ndondeye umuntu aza kuza kuzimvurira akazivura muga nkabona nta kivuyemo zikabandanya zipfa. Nca nigera inama yuko nkwiye kwiga ukuntu bavura inkwavu. Ivyo navyo navyize gute? Nari mfise muri icyo gitabo canje nari mfise ingwara n'imiti, ari handitsemo ingwara n'imiti. Mugabo iyo miti akaba atayonzi. Nabwira umuveterineri ati wo mbonera uyu muti urawufise ngo mvurire urukwavu. Agacambwira ngo uyu muti naho mfise ngo mugabo uyu ngo ndafise uwundi ukora nkawo. Yarupfura nkabona ruruhiye gupfa. Njamvuga nti iyi miti rero isanzwe iri mu gitabo canje ngomba ngende Bujumbura kuri pharmacie vétérinaire ndayigure, hanyuma mbatse abantu banyitangiye imbere korora inkwavu ndababatse amadoze canke se urugero umuntu yako yo urukwavu bivanye no ari rutoya canke rukutse. Nagendekera rero bamwe bakambwira ukuntu
umuntu ashobora kuvura urukwavu ubwo bumenyi rero nje ndabwegeranya nje ntangura kuvura inkwavu. Ivyo rero ngomba mvuge ngaha canke ndiko ndavuga ngaha ni ivyo jewe nkoresha nabonye yuko bishoboka. Ivyo ntarakoresha bimwe bimwe ndavyihoza kuko mvuga ivyo nakoresheje bituma ubworozi bw'inkwavu bugenda neza aba ndiko ndafasha n'abandi. Murakoze. Nega mota mu bisanzwe urukwavu nibaza ko ari igitungo gisanzwe icunguka nkuko na leta uno munsi irikirahimiriza abarundi kuzitunga. Mbere yo yivuga ngo kumuhana ntihabura urukwavu. Nega mota ko inkwavu zunguka cyane muga kandi zikanapfa cyane. Tubwire rero abazipfa zifatwa n'ingwari zihe kugira zivugwe rero canke zikingiwe uko gupfa cyane kuko hari zipfa ku rugero runini cyane. Hakugwa iki bigenda gute? Murakoze cyane. Ubwa mbere ku rukwavu ikintu cya mbere no gukinga. Gukinga rero navuze cya mbere utegereza kwanza kukubakira neza. Maze kukubakira neza ucukira isuku dijanye n'ivyo zifungura. Murazi ko kenshi inkwavu zikira ivyatsi rero kirazira guhura urukwavu ivyatsi bikanye canke ivyatsi biri ku mwanda. Kenshi abantu babonye ndiko ndaronga ivyatsi by'urukwavu barantwenga mugabo cemba nzi ico ndiko ndakora. Kirazira guhura urukwavu ivyatsi bikanye canke biri ku mwanda. Ico ni ikintu kigira kabiri havuye ivyo kuzubakira. Ica gatatu utegereza kumenya mbega urukwavu ruvyara gute canke rukeneye iki kwavyaye. Abarundi benshi canke aborozi b'inkwavu mbaze kubona bakoresha mire boîte ane no kuvuga bijya bisanduku bashira urukwavu ruvyariramwe. Twebwe ntavyo dukoresha. Muri cyo zivyarira bijya bisanduku ugishitseyo ntushobora kumenya kwa kana gakomeye, ntushobora kumenya kwa kana ariko karonka nanakimumenya. Uzosanga zapfuye. Twebwe ibanga rero dukoresha ngaha turagenda tukarondera ivyatsi byitwa ishinge. Ishinga abarundi benshi ndibaza barabizi. Biva ku nyuvu. Ishinge rero urukwavu ruri mu kuvyara turarisasayo. Ageze ko ruvyara ruca kwegeranya bya byatsi rukabishira mu ikere. Ugaca rushira ko kwaye rugaca ruvyarirako. Twebwe icyo dukora turagenda tukaraba tusanze kwa vyaye tuca turinganiza neza ivyo rutakoze tukabikora. Hanyuma tukaguma dukurikirana turaba yuko ukana bukoma dusanze bwapfuye tukabusubizayo. Ni kuvuga yuko ikintu cyose gishikira kana ku rukwavu tuba tukibona. Hari mutama ndagucemije ijambo gato bavuga yuko hari inkwavu zidakunda konsa abana. Bigaca bituma twatwana cyo dupfa kubera ko byanze kose. Ico gihe iyo bishitse umuntu yokora iki? Murakoze cyane. Iyo urukwavu ikintu cya mbere abarozi b'inkwavu bomenya nuko urukwavu ruvyaye rutimunguye ni konsa. Urukwavu ruvyaye rutimunguye ni ikimenyetso yuko nukonsa rutazokonsa. Ico ukora ni iki? Ucugenda ukisika amaganga yako mu maboko. Ugacugenda bwana ukamungura nyina ngaha munda. Ubwo ukasasa neza ukabusasira ugacubushirako kandi ukabufuka. Kwa nyina ugacurukurayo muri ako kazu. Ucurukurayo ukarucana handi. Uca uzurabwonkereza rimwe ku munsi. Nagira mbwira aborozi b'inkwavu bonsa kabiri katatu ko ari ngorane. Urukwavu konsa rimwe ku munsi. Donc ucuzura rudeplacer urugarukana gonsa usubira ukurayo. Neza cyane. Turarukura iyo warushitse uruzana wonkereza rimwe uca wongera urusubizayo mukurindira ko ubwana bukwitse imisi 12. Ukwishije imisi 12 bwahumuye babutanguye kugendagenda wanyina rero urusubizayo buca butabura kwirukako ko nyine bwiyonsa. Utabikoze mwe nuko rutimunguye ubwana burapfa nta kivutse. La majorité benshi bavuga yuko abo zikunze gupfa zipfa zitarashika hagati yuko zivutse nuko zima. Donc ico kiringo c'amezi 5 umuntu yokora ikibwira ngo uko gupfisha cyane bigabanuke. Murakoze cyane. Urukwavu iyo rukwicije imisi 21 ruriko ruronsa ubwana kenshi amaberebera bayagabanutse. Nukuvuga ko baba bakenewe rero yuko ubwana buronka iyindi ngaburo canke imiti ibutuma bugira abasoda b'umubiri canke se umubiri ushobora kwigwanira. Muri ico gihe rero agakwavu kakwije imisi 21 ucutangura kugaha umuti wo gukinga inzoka na kuto coccidioze na n'inzoka bita oxyire. Uyo muti nawo nubuhe ufata piperazine ugafata na amprolium
ukavanga ugacuza urabuha imisi 3 mu kiringo mwedongo ubuha imisi 3 ugacurindira ugasubira kubuha haheze indwi 3 mu gihe c'imvura mukatari mu gihe c'imvura urindira indwi 4 ukuvuga ukwezi ibyo rero cyo bikora gushika ubwana bukwitse amezi 3 ukwica amezi 3 ntibusubira gupfa. Nuko ubwo uraduhaye uratubwiye muri imwe mu nkingo bakorera ubwana bw'inkwavu kugira ntizife cyane. Mu kuborozi b'inkwavu hariho ibintu kenshi badakunda gutahura ku bijanye n'ingwara, aho hari ingwara nyinshi zikunda gufata urukwavu rugacibwamo. Aho naho kuba afise kwa kutamenya cyangwa kwa kudatandukanya ingwara ko nyinshi zicwa no gucibwamo numvise muvyitana kuto mwebwe dusigurire uduhe n'iryo tandukaniro ry'izo ngwara no kungene bazivura muri make. Murakoze cyane. Kandi babwire ingwara zishika 10 dusanzwe tuvura canke tugakingira inkwavu. Muce mwumva n'izo ngwara ziza kuto ko ziba zimeze. Muri make no babwira yuko hari ingwara zishika 4 zose zerekana ibimenyetso vya kuto. Muri ico gihe rero utari umuhinga wavyo usanga uri kuravura imwe kandi bari kuvura iyindi. Ingwara ya mbere yerekana kuto ni ingwara yo yitwa coccidiosis. Ingwara yindi yerekana kuto ni ingwara bita enterotoxemia. Iyindi yerekana kuto ni ingwara bita colibacillose. Iyindi ngwara yerekana kuto ni inzoka. Izo zose zerekana ugucibwamo. Ndaguciriyemo gato nako. None mu gihe zose zerekana ugucibwamo zivugwa kumwe wozitandukanya gute kandi rufatwa rucibwamo? Murakoze cyane. Hari ibindi bimenyetso rero hejuru ya kuto ucuraba nko gushinga ubwoya, nko kukinsya z'amenyo, no kuvuga kutyekanisha amenyo. Mu gitabo nanditse muraza kubibona, muraza kubibona. Umaze kubona ikimenyetso cya kuto ucuraba ibindi bimenyetso cyiyongera ku kuto ukacumenya ingwara ucuvura iyariye. Komeza udusigurira rero ibijanye n'ingwara ukuntu inkwavu zifatwa. Uheje kutubwira ivya kuto uko kuto gafata mu ngwara 4 zose umuntu ategezwe kumengena zitandukanya. None izo ngwara uno munsi zindi zimeze gute, zitwa gute, zivugwa gute kugira batabize muri rusange bamenye ukungene bovura inkwavu zabo zikareka kuguma zipfa? Murakoze cyane. Yego tukire tubabwire ingwara zishika 12 zifata inkwavu n'imiti izivura. Ingwara ya mbere twayibabwiye ni ingwara yitwa kuto. Iyo ngwara ivugwa n'umuti bita amprolium. Reka bariko baradukurikirana tubereke uyo muti witwa amprolium. Uyo muti murawubona usanzwe ucapyeko inkoko. Usanzwe ucapyeko inkoko. Egera inyuma nta kibazo. Bisigura yuko imiti bakoresha ku nkoko irashobora gukora kandi no ku nkwavu. Uyo witwa amprolium ukora kubijanye na kuto, kubijanye na coccidiosis. Ico gihe bazitera mu rushinge canke baziha mu kintu zikanwa bigenda gute? Murakoze cyane. Uyu muti ni umuti w'ifu ushira mu mazi hanyuma ugaca urukwavu ruhesha iserenge. Iserenge wakuyeko kajya gashinge. Ahantu hari amafarmasi veterinaire zirahari. Yego cyane ahantu hose hari farmasi veterinaire zirahari. Uyu muti barashobora no kuwudetaya ukawukura kuri detaye agafuniko k'ikiyeri niko bapimako, ni nako dukoresha kandi turiko turavanga n'amazi. Iyindi ngwara igira kabiri ni ingwara yitwa Oxyre. Oxyre no kuvuga inzoka. Nawo dukoresha umuti witwa piperazine. Uyo muti witwa piperazine tuwukoresha turiko turavura canke dukinga inzoka ku nkwavu. Hagati aho uwo muti ni piperazine. Turabona ko uriko inkoko. None nta ngaruka mbi ushobora kugira ku nkwavu ko umengo nkuko bigaragara usanze waragenewe inkoko? Murakoze cyane. Buki inzoka kenshi nk'inzoka zifata inkoko n'inzoka zifata inkwavu bita Oxyre usanga ari cyo kimwe.
ico kumbure bishobora kuba bitandukaniye ko yoba ari doze mugabe by'inkoko sinovyinjiramo cyane mvuge by'inkwavu kuko ari byo nkora mugabe uyu muti urakora no ku nkwavu nta ngorane nawo nyene bawutera mu rushinge canke barazihazikana murakoze cyane n'uyu nyene no wifu piperazine ampotre dushira mu mazi hanyuma urukwavu twaruha dukoresheje iserenge. Ingwara igira gatatu ingwara yitwa regare ingwara bita regare eratenye no kuvuga amafuni canke ikirato nibihushi. Uyo nawo dukoresha umuti witwa ivermectine. Nawo nuwo ugaca donc nawo ukoresha gute? Uyo nawo bawutera bakoresha urushinga bakawutera mu rusato. Injection sukitani. Dushira mu rushinga tukaca dutera mu rushato. Witwa umworozi none vyashobora kuvyigirira cyangwa awuguze yo cahamagara umuvuzi w'ibitungwa akamufasha. Murakoze cyane. Umworozi w'inkwavu asanzwe atazi gukoresha uyu muti urahamagara umuveterineri akawutera agatera urukwavu. Mugabo kenshi aba veterineri ico nabonye hari abo usanga baca bitiranya n'ingurube n'impene kuko murabona rakora no ku ngurube no ku mpene ugaca usanga ateye doze yari gutera ku ngurube canke ku mpene ugaca usanga agakwavu karagize ingorane gaciye akamugara canke kagapfa. Ari kuri uyu muti doze rero batezwa gutera ingana gute? Murakoze cyane kuko akwavu kakutse dukoresha 0,5 cc. Serenge dukoresha 0,5 ku rukwavu rukutse 0,4 ku rukwavu ruba ruri munsi y'urukutse na 0,3 ku kana gatoya ku rukwavu. Okay. Ego. Nukuvuga ku iserenge dukoresha 0,5 kuba gushika ngaha. Ane ku rukwavu rukutse tukagenda turakabanya bifanye no ku rukwavu ari rutoya 0,4 0,3. Okay. Ingwara igira kane ni ingwara bita pneumonia ekoriza. Nukuvuga ingwara zo mu mahemero hagira urukwavu rupfunagira. Bitarapfunagira mwene uko. Cange hagenda aho rusha guhema ngira nk'umuntu agwaye asima. Ukamengo birakorora. Ego ingwara zose zihemero zo gukorora dukoresha umuti bita oxytetracycline. Oxytetracycline. Nawo nuwo oxytetracycline uyo niwo dukoresha turiko turavura inkwavu ingwara zihemero cyo dukoresha uwo nawo nyene dugushira mu mazi hanyuma urukwavu tukaruhesha iserenge. Kuri iyi ngwara nyene yitwa hagati aho ntaguciriyemwo ati mushira mu mazi nawo nyene mugateza iserenge. Amazi abangana gute? Murakoze cyane. Oyo turiko turapima umuti w'inkwavu dukoresha ikivodoka kinini ca marti no kuvuga 500 ml inusu y'iritiro dufata akafuniko k'ikiyeri canke kifana canke composter tukaca tushira mu nusu y'iritiro rya mazi. Agafuniko ka kifana canke kinzoga ego mugaca mushira mu iritiro rya mazi muri iki kivodoka cyutsu ya mazi ryaba ari litiro inusu y'iritiro. Inusu y'iritiro. Ego ku miti yose mushira mu mazi nuko mu miti yose iki gikoresho nico dukoresha umuti wose uca mu mazi dukoresha inusu y'iritiro kandi tukapima ku gafuniko canke akayeri. Kuri iyi ngwara nyene yitwa pneumonia ekoriza ngwara zihemero turakoresha n'umuti w'ikirundi. Dufata amababa 5 yitsi imboga benshi bita ngo ni bisomasoma. Ariko izo zisanzwe ari imboga ngira ngo n'abantu basunzwe bafungura. Yego cyane turazirya turaziteka tukazirya ni imboga abantu bose bafungura. Dufata amababa 5 yitsi imboga tukaca dufata n'amababi yindwi y'umukaratusi tukaca tucanjagura mu isekuru. Nabwo ari umukaratusi wa marideni donc ni umukaratusi wari wo wose. Eko donc nk'ico ngira bacita salinye sinzi ko ariko tukaca tucanjagura mu isekuru hanyuma tukakanya ayo mazi tukuyemwo tuca dushiramwo ututsi duke cyane hanyuma tukaca turunywesha imisi 4 rimwe ku munsi. Ico gihe muvuze ko ruba gwagwaye ingwara yo mu mahemero yo gupfunagira canke yo gukorora. Nyuma y'imisi
inyuma y'imisi 4 urukwavu ruba rwakize. Yego. Ingwara ikurikira ni ingwara yitwa Letsapsere mamite. Muri make babyita ibihute. Urukwavu iyo rwarwaye ibihute usanga ku matwi hari ibintu byabyimbye. Canke ku mabere mamite, ku mabere. Muri ico gihe duce dukoresha vinaigre de cidre. Niyo duca n'umuti wo kwa muganga nyene. Oyo si umuti wo kwa muganga. Abazi vinaigre mu bintu byo guteka barayizi. Nicyo vinaigre bakoresha mu bintu byo guteka. Okay. Mukariho vinaigre blanc na vinaigre de cidre. Iyi murabona ni iratandukanye na yindi blanc. Iyi ifise pH 5, ijya yindi ifise pH 2.5, kabiri n'inusu. Iyi rero niyo nzita cyane kubera ifise urugero rwa acide rwo kuri 5. Okay. Yego. Iyindi ngwara igira 6 ni ingwara sindayize mu Kirundi nzi ibimenyetso byayo yitwa enterotoxemie. Iyo ngwara yitwa enterotoxemie nayo tuciye tuyipfuza oxytetracycline canke vinaigre de cidre. Dukoresha iyo oxytetracycline canke tugakoresha vinaigre de cidre. Ibimenyetso by'iyo ngwara navyo ndaza kubaha igitabo muraza kubibona. Narimwo nakuto mu bimenyetso by'iyo ngwara yitwa enterotoxemie. Mu bimenyetso byerekana harimo nakuto. Okay. Yende ngwara ikirindwi ni ngwara yitwa colibacillose. Iyo ngwara yitwa colibacillose ni ngwara mbi cyane mu bworozi bw'inkwavu. Kuko akakwavu kafashwe katanguye kwerekana ibimenyetso bya colibacillose kabwirizwa gupfa. Kabwirizwa gupfa ni ukuvuga kerekanye ibimenyetso byakuto bivuye kuri colibacillose kabwirizwa gupfa ucupfura ubusigaye. Ico gihe ntavyo kuvugwa kamaze kugwara. Kamaze kwerekana ibimenyetso kabwirizwa gupfa ucupfura izisigaye. Ivyo bimenyetso kumurerero nibiye. Ivyo bimenyetso harimo gucibwamwo. Nacyo ne kintu kimenyetso n'ibindi bimenyetso byungirije ivyo muraza kubiraba mu gitabo nza kubaha. Iyo turiko turazivura kenshi kubera turabifata ku mutwe turajana ico gitabo tukaraba ibimenyetso turiko turabona tukaca dusoma muri ico gitabo tukaca tuvuga tuti iyi niyo ngwara yerekanye ibimenyetso byose. Ego nuko muravuze yuko iyo ngwara iyo urukwavu imaze kurufata rubwirizwa gupfa. Ego. Rimwe na rimwe nk'izo ngwara abari nk'ingwara zoba zandukira canke ntizandukira. Mu gihe ruri mu zindi ntizandukirwa. Murakoze cyane. Kenshi uko iyo ngwara yitwa colibacillose urukwavu ruza kwerekana ibimenyetso rubimaranye imisi 6. Niko abahinga batubwira ruba ruyimaranye imisi 6. Izindi rero bakwanduje ziba ziyimaranye imisi 2, 3, 4. Ni ukuvuga rero izindi nkwavu zikiri muri ico kiringo c'imisi 3, 4, 5 uciye uzivura zirakira. Muri make rero irandukira. Irandukira. Okay. Ego. Yindi ngwara yitwa la maladie cayenne dure. Maladie cayenne dure. Iyo nayo nyene ni ngwara mbi. Kuko urukwavu rurwaye iyo ngwara rurabyimba kada ku buryo ugakoze ko mwene ukumva mengana kakoma. Ico gihe mbega ntirugumbiza. Rurashobora kugumbiza iyo rutaye amahenene naho rukata amahenene mato kandi akumye. Ego. Ico gihe bigenze gutyo umworozi yibonye ashagiriki. Murakoze iyo ngwara nayo yitwa maladie cayenne dure bayipfuza sulfate de magnesium. Benshi twarize icyo kintu ku ishuri sulfate de magnesium. Sulfate nyene rya produit chimique nyene ikaba umuti w'urukwavu. Bigenda gute gamutama? Twarayize ku ishuri ni twari tuzi ko ari umuti w'inkwavu. Narababaye cyane kubona batanguye ko ari umuti w'inkwavu. Mugabo ubu ndaryoye cyane maze gusanga ushobora kuvura inkwavu. Ni umunyu. Ni umunyu. Umunyu. Ego. Iyo rero mu kuyikoresha dupima bwa bufuniko bw'ikiyeri 3 tukashira mu nusu y'ilitiro ry'amazi hama tugaca tuvura urukwavu. N'igihe kandi urukwavu rutafise akayabagu atabindi bimenyetso by'ingwara rufise urashobora gukoresha uyu muti ukaruhereza akayabagu gaca kagaruka. Uraboneka none kwa muganga?
ego ugiye muri farumasi veterinaire nk'ibujumbura uyu muti uraboneka mugabo kenshi no muri interieur uyu muti ntukunda kuboneka ego okay yindi ngwara igira 9 ni ingwara bita pasteurellose iyo nayo nyene tuca tuyifuza umuti witwa oxytetracycline uraraba ibimenyetso ukabona ati ibimenyetso ni vya pasteurellose ugaca uyifuza oxytetracycline isanzwe yerekana ibimenyetso bimeze gute kugira igaragare ku rukwavu eko iyo ngwara yitwa pasteurellose ibimenyetso yerekana ni ibi bikurikira ubwa mbere urukwavu rurasamura kwasamura ubwa kabiri urukwavu rurazana amosotsi mu maso iyo ruriko rurasamura rurarira byitakurira mugabo rurazana amosotsi mu maso ikindi ca gatatu urukwavu ruratakaza ubwoya musi y'amaso usanga kubera ayo marira ubwoya mwe na musi y'amaso uravunguka ivyo bimenyetso byose ubibonye rero uca umenya ko ari pasteurellose uca uyipfutsa oxytetracycline kandi urugero ni rwa rundi ni kakayeriyeri canke agafuniko umuntu usuye litiro ry'amazi ugaca uzuraruha mw'iserenge ego nuko hagati aho hari akabazo k'amasiko mfise hariho ingwara nyinshi nagiye ndumva zivugwa na oxytetracycline sivyo nk'umworozi canke aborozi benshi ntibashobora kuca bijajara bakaca bavuga ati reka tuze turakoresha ko hari umuti ukora ku ngwara nyinshi ugasanga bamwe inkwavu ziragwara ntibiteho no kurondera ubumenyi bw'ukungene buvura inkwavu zabo akaba ariyo ntango yuko zifa cane neza cyane nkuko mwavyumvise uyu muti witwa oxytetracycline uravura ingwara nyinshi cyane nico gituma umworozi w'inkwavu atikishijwe ukuntu baraba ibimenyetso kugira ngo atandukanye ingwara n'iyindi nukuri biragoye cyane arashaka gusanga ariko rapfuriye yari kuvura iyindi cyo gituma nabahamagara aborozi b'inkwavu yuko borondera ubwa mbere ubumenyi ndafise ubumenyi nishobora korora inkwavu hari ibintu byinshi bitasobanutse by'ingwara z'inkwavu bisaba kuba ufise umuntu agusigurira ibyo ari byo kugira ngo ushobore kuzorora neza twabonye uri kurasigura udusigura izo ngwara n'imiti yazo abanyeshuri bagomba guhereza imiti kandi baguhereza umuti utababwiye tugasanga niwo abo nabo nababizi yego aba banyeshuri turafise crepe iyo crepe ni crepe de futur chef d'entreprise crepe de futur chef d'entreprise muri iyo crepe rero tubigisha ico bita intelligence financière ukuntu umuntu ashobora kuronka amafaranga muri ivyo rero tubigisha umugambi twabonye ko dushobora gukorera ngaha kw'ishuri wabaye umugambi w'ubworozi bw'inkwavu rero abanyeshuri bari ukuntu borora inkwavu bakiga n'ukuntu bazivura abanyeshuri rero bashika 34 bari muri iyo club bose bari ukuntu borora inkwavu n'ukuntu bashaka kuzivura bivuze ko abanyeshuri bawe bahagaze inyuma yawe udahari nta kibazo urukwavu gogira nta ngorane kuko ibi bimenyetso byose barabifise no kuvuga yuko urukwavu rugize ingorane baca bafata bakaraba muri bya bintu twiga bagaca bavuga ati ibi bimenyetso tubonye ni ivy'ingwariye mu kuyivura rero natari hari reka dukoreshe uyu muti kuko imiti dusanzwe tuyifise ngaho iguma ihari niyo dukoresha muri make Monsieur Augustin ikintu numvise coco nuko bisa nkaho uvuga yuko umworozi wese abwizwa no kwiyegereza imiti neza cyane nk'umuti mwumvise kumukaruka n'umuti witwa oxytetracycline n'umuti witwa amprolium mu by'ukuri umworozi w'inkwavu yoba agomba kubikora neza atoba afise oxytetracycline atoba afise amprolium na piperazine uyo mworozi w'inkwavu novuga ko ataco yanze kuko iyo urukwavu rufashwe n'ingwara rukatangura kuta mu by'ukuri utaciye urupfura ubwo nyene hagahera iminsi 2 iminsi 3 ruba rwamaze kugira ingorane yo gukama amazi ruca rupfa bisaba rero ukibona ikimenyetso cyo gucibwamo uca umenya umuti ucuruha kandi ukaba ufise hafi okay kumburengira ngo turangiza ni ikiga mutama wibaza aborozi benshi batazi ku bintu bijanye n'inkwavu yego murakoze cyane ivyo aborozi batazi ku bijanye n'inkwavu novuga ko ari ibintu bine icambere ntibazi kuzubakira icya kabiri
ibijanye n'imfungurwa zikwiye kurya kugira zimererwe neza usanga benshi batabisobanukiwe kuko n'ubwatsi naho tubona ngo zirya ubwatsi burya ari ubwatsi buvyibushe inkwavu n'ubundi butazivyibushe nk'ubwatsi bufise amababi ameze nk'umukenke cyo bita regramine ajya amababi ntavyibushe inkwavu mugabo tukiye ku minyosho y'ibijumbo canke refete patate douce ajya amababi ameze nk'ayagutse ari mu mababi avyibushe inkwavu nobabwira yuko nk'aborozi b'inkwavu bakoresha uburyo bubayabaye mugabo barimo ibijumbo za inkwavu zabo zimeze neza ikindi abarundi batazi bamwe baborozi b'inkwavu nicyo kijanye n'izo ngwara n'ibimenyetso n'imiti ego nuko ubwo tugana ku musozo uratubwiye ico umworozi wese yokora kugira abashe korora inkwavu neza muri rusange uno munsi nkawe ufise ubumenyi bwinshi Monsieur Augustin hari abakeneye ubumenyi hari abakeneye experience wanashima bariko barazorora nkuko twatangwe tubivuga zigapfa cyane wo kugana wo mufasha murakoze cyane jewe mu by'ukuri nsanzwe ndumwigisha mugabo ico kintu kijanye n'ubworozi bw'inkwavu igihe cyose umuntu anerefunya akambwira ati urukwavu rurafise ingorane mfise umwanya ngenda amakuru atakora hasi kuko uyu mugambi w'inkwavu natanguye kuwiyumvira ko nzowukora gushika mpfuye mu 2005 bisigura ngo nawe leta itari kuwigira umugambi je nariyemeje yuko nzofasha na cane cane abana nigisha kugira ngo bashobore kuva mu bukene biciye mu rukwavu uwondondera rero ni naco gituma iki gitabo nkoresha nagitanze muri groupe za WhatsApp kugira ngo umurundi wese azabona ko afise ingorane mu bworozi bw'inkwavu ashobore kugikoresha canke sa telefone ndamuha ubufasha kandi ndiko ndabikora benshi barabizi ego hariho n'ikindi kintu nari nibagiye gato mu Burundi turafise ikibazo c'uko ubuvuzi bw'inkwavu canke kuronka abahinga mu veterinary banonose ivyo kwiga inkwavu atabuhari twese tugenda turiga gutandukanye kugira umwe akasanga vurukuyo n'undi agasanga vurukuyo wowe uratweretse igitabo washoboye kwandika kijanye n'ubuvuzi bw'inkwavu uno munsi ico gitabo buri umworozi wese ahari mu gihugu canke nkuko umugambi w'umukuru w'igihugu bivuga comufasha kugira inkwavu ziwe ntizibandanye zipfa nkuko inkwavu zimaze imisi zifasha ziko zirafasha rimwe no misi yego murakoze cyane nababwiye yuko mu ntango ko igitabo cantumye nandika ico gitabo ariko nasomye igitabo cyasohotse mu 1992 cyavuga ko abarimo bo muri mu mashuri mato bo kwigisha abanyeshuri ukuntu borora inkwavu icyo gitabo rero kimaze kutasohoka ngo tukibone tukikoreshe jewe nashimye guca nandika igitabo kiza cyunganira ico kiri mu Kirundi gishobora gufasha aborozi b'inkwavu nandika ikibazo n'inyishu nukubangeza ku bibazo birenga 100 ibyo bibazo birenga 100 rero n'inyishu nibaza yuko birashobora gufasha aborozi b'inkwavu mu Burundi hamwe umworozi w'inkwavu wese yoronka ico gitabo kiri mu Kirundi akagisoma cyo mufasha cyane sinzi ko kumbure mu kurangiza ho barakajambo twoba tutavuze ariko mwari mwifuza ko mugina mugashikirije murakoze cyane akajambo norangiriza ko nuko notumirira abantu korora inkwavu jewe ndiko ndorora inkwavu nk'umuntu yize canke asanzwe afise akazi ka leta nyibikora ubwa mbere babona ko menga n'ubucucu mfise mugabo je narinzi ibanga ryabyo nukuvuga ko urukwavu kwere ukuntu ruvyara n'ingoga ubwana bugakura n'ingoga urondeye amafaranga 5,000 10,000 20,000 urabironka utarinze kubikurana umuntu je notumirira abarundi rero yuko kugira ngo tuve mu bukene ko bokorora inkwavu kugira ngo nagira umuntu azoba agishobora gutsindwa n'amafaranga 5,000 10,000 20,000 byo dufasha cyane kuko umuryango wamukenera ibintu byinshi iyo umuntu afise ikintu yikora ko rero acana ku isoko biraryoshe cyane Okay, turagushimiye cyane ku nsiguro mushoboye gusangiza abarundi n'ubumenyi bwinshi koko nizera ko abakurikirana ikiganiro bahakuye murakoze cyane Mutama Augustin nanje ndabashimiye nimwasubira kuronka kanya murakaruka mutugendere ico tutavuze tukipfuke Imana ibayezegire cyane
Okay. Abariko baradukurikira turabashimiye cyane tubakingurukira ku mwanya mwafashe twizera ko ikiganiro cyabafashije namwe tubasabe kugisangiza abandi duteye imbere twese hamwe byoba byiza cyane murakoze rero bye bye